kurundi ruhande wewe imbere yuko unarondera kujayo ico gihe wari ufise image imeze gute timbe Korea ameze gute bo je image ngira ku bintu byose ikintu iyo ndakibonye ndaba opportunity inyuma y'ico kintu mu byangenza cyane mvuga nti ngira ntangure kurondera byo kuja muri Korea ni iki je hari cyane ku bintu bijyanye n'urudandazwa so hama rero jewe nshitseyo ikintu ca mbere nashaka kwihutira kuja kuraba ni kigo ca Samsung kiri mu bigo bikomeye cyane ku isi Samsung irakomeye bitego nibaza ko gisumba inganda nyinshi cyane ku isi ira ahantu kwanza umuntu yoshika yego hari accessible urashobora kuhabona kwinjira ntibikunda nko kwinjira kuko kiryoshe mu gihe rero wewe nka Patrick wamazeyo tusangize urumva wewe ko waturushije gutembera umunsi sijewe gusa n'abandi bose bariko dukurikira reka tukwigireko Korea yego wayigiye kwikico dufasha natwe kwiteza imbere ni byinshi cyane numabwira mu ncamake ivyo no banarigiyeyo kandi ico gihugu c'u Burundi gifise ubutare busumba ubwa Korea uremezanya nanje uraja kubisacinga kuri internet birabe none gute ucuga ukambwira ngo igihugu c'u Burundi kirakenya hama nayo mahanga abantu bona bagendamwo niki barayajamo mugabo benshi babifuza kurahuramwe imitahe kugira bagaruke ngaha akorera iwabo ukorera iwanyu n'agateka ukorera iwanyu n'iterambere ririhuta gusumba sinzi ko no gwanga karoro nk'ubu genda wanarize mu bagwida tunga 10 tuba dufite mu gihugu c'u Burundi muri abo bagwida tunga 10 ntawe yakuye hanze oya bayaronkehanye ivuze ngo ibihugu byacu bigikenye sinemezanya nawe ivuze ko ibihugu byacu bikenye je sinemezanya nawe ibihugu byacu ntibikenye se navuga ngo bifite abanyagihugu bataruguruka tubigeranye n'ivyo za Korea none washaka reka ndagwe nka karorero ugiye guharanga igihugu gikenye ufise ibyo ufatirako nk'igihugu c'u Burundi wadutse ukavuga ngo kirakenye igihugu ca Kongo ngo kirakenye sinzi ibiharuro wakoreyeko ndavuga ibiboneka inganda amabarabara urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyane kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyane guzimbwe tumbera ni Band Travel Agency kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafise stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agency duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best tribe ever ni washika uzombwira Okay, yes, reka turamutse tubifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga tubaye ikaze cyane mu kiganiro ishure ry'ubuzima uno munsi indoto za benshi no kubitira hanze abantu bakajya gusoma ubumenyi bakajya gusoma n'imitahi hari ibihugu byinshi tuba twifuza kujamwo hari ibihugu byinshi tuba twifuza kumenya nk'uno munsi ndakubwiye igihugu ca Korea du Sud ntiworota nawe kuja kugerageza ukarako hashika uno munsi tugiye kuyaga numwe mu bahazi bahabaye bahakoreye atubwire byinshi sirituko ko hariho byinshi nanje numva ko nkeneye kumenya kuri we ariko imbere yuko dumuha ikaze banza wiyature ko uti gutera imbere bindimwo kandi gutunga nabibereye donc ibyo ni wabyumva kino kiganiro kizakugirira akamaro kanini tro uyaboneshe uno munsi rero muri kino kiganiro ishuri ry'ubuzima turi kumwe na Ngenge Patrick tugwikaze monsieur Patrick merci beaucoup kandi ni ryambere ndakeka muvugiye kuri Agaciro Media ni ryambere mvugiye kuri Agaciro Media hama ndanabakengurukiye cyane kuba mwadukonyishwasho ukiri hariya mu mahanga Agaciro Media mwari muyizi mwarayibona ni platform ikurikirwa cyane abajene batari bake barayikurikira nanje nibaza ko navuye ino ndayikurikira narayikurikira cyane ibintu bijanye n'iterambere bijanye no gukunda igihugu n'ibintu abantu bari mu mahanga bitaho cyane baba bumva bifuza kumenya ivy'iwabo ko bimeze siritu iterambere rigeze aho ubwenge bw'abarundi bugeze Agaciro Media nayo urumva ni imwe mu ma raisons sociaux akunzwe cyane murakoze cyane Patrick rero wahora hariya mu mahanga kandi ndazi ko Korea ni benshi naje no mubaro banyandikiye bambye ati hasha hariya twoshikaho gute kwa
kimwe mu bintu bihora bintangaza abashitseyo Yego. imigera muvuga inzira mwaciyemo Korea birakunda kujayo, birakunda utanta amashance nk'abandi bose. Hari amawe atandukanye, hari abagenda bagiyeyo kwiga, hari abagenda bagiyeyo nk'aba tamborinere n'abandi na tourisme n'ibindi byinshi. Ni inzira nyinshi abantu bacamwo. Ubu rero nabo bagiye baraca mu nzira zitandukanye. Yego. Ama mukidondorana mukamenyana mukabana. Ni gutanta amahirwe nk'ibindi byose nk'abandi bose n'ahandi hantu hose. Ego. Twe mu myaka yeze nk'ifise umwanya wo kuraba amafilme cyane, amafilme twakunda hari yabitwa ba Jumong, abakoreya bakina amasinema donc usanga ajyanye n'ibintu bya culture n'ubwami bwabo. Kurundi ruhande wewe imbere yuko unarondera kujayo, ico gihe wari ufise image imeze gute timbe Korea ameze gute? Bo je image ngira ku bintu byose, ikintu iyo ndakibonye ndaba opportunity inyuma y'ico kintu. Mu byangenza cyane mvuga nti ngira ntangure kurondera byo kuja muri Korea ni iki. Je hari cyane ku bintu bijyanye n'urudandazwa. Korea ni kimwe mu bihugu bifite umuvuduko w'iterambere unyaruka. So rero nagomba kuja kuraba no kumva uko ivyo bintu babigezeko. Nico kintu cambere novuga cari muri jewe. Hama ushitseyo donc nk'ubu nk'akara dufate nk'umuntu yoba ataraja mu Bushino cyane muri Korea. Cyangwa reka dufate nk'ibihugu benshi bakunze kumva kumengo ni vyiza gose bifise umutekano, iterambere ahantu hatuje, dufate nka za Australia na za Canada. Hari image utaraje bavuga ati shahanu ni paradiso antuka. Ushitseyo rero wewe wasanze image wari wihaye niko hameze. Novuga ko image ntibitandukanye cyane, nibihugu biba biteye imbere kandi bikomeza bumwe bitera imbere. Nyubako n'ibindi byose biguma bitera imbere. Biba bigaragarira amaso. Nibaza aho kubijanye n'ivyo nta cantangaje. Okay. Navyibaza canke ko nabibona mu mafilme canke n'iki kubaroko nyene n'abantu bafise umuvuduko w'iterambere wihuta. Ajya amazi duhora tubona muri filme usanga umengo n'amatigura goramye ukuntu. Yego, abayo ko. Zirahari. Ya, zibayo. Na ndende zimwe uraba ukarinda kuvuna izo suri kurazira. Nazo zibayo. So hama rero jewe nshitseyo ikintu ca mbere nashaka kwihutira kuja kuraba ni kigo ca Samsung. Kiri mu bigo bikomeye cyane ku isi. Samsung irakomeye bitego. Nibaza ko gisumba inganda nyinshi cyane ku isi. Ira ahantu kwanza umuntu yoshika. Yego, hari accessible urashobora kuhabona. Kwinjira ntibikunda ntiwo kwinjira kuko kiri sous haute surveillance ku rwego nto kugira uko biba bimeze. Mugabe inyuma kukibona urashobora kukibona. Hama sico gusa harabaho n'izindi za Hyundai nazo ni mu makampuni y'imiduga akomeye cyane. Hari za LG zitakigarukira amatelefone gusa zikora ama frigo n'iki tuko kwa Samsung nayo ikora ibi. Kuri Samsung wo nasanze barakora n'ibigwanisho wawe. Nta kintu kimwe badakora buye. Muri Samsung nta kintu kimwe badakora. Kera bigitangura Samsung ubundi yatanguje nk'aka boutique. Idana zitundu sanzwe n'iki. Muguko yaronka imitahe ko yaronka abazana ama action niko yagenda aragura ibikoresho. Yego. Okay. Hama rero ku bintu bijanye na reka twibane kuri development personnel. Ushitseyo wewe wasanze ari ahantu haryoshe nyene horoshe kuronderera. Bo Korea en general ni igihugu ciza. Yego ni igihugu ciza. Novuga kiryoshe kubamwe mugabo ahantu hose abantu bakunze kuvuga ngo chaque chose a des avantages et des inconvénients. Ahantu hose ntivyamavyera. Ntivyamavyera amahanga arahanda amahanga gumara amahanga. Iwanyu ni ushobora kuvuga ati ni wacu ariko amahanga ubundi agumara amahanga. Muga kanoti basi ukararondereka ukagafata. Ego kanoti kariyo nubwo muri uko karondera bivunanye sayo tora mwibarabara urayakorera kandi ugakora amasaha menshi akaba ariyo hose hari n'itundi tugorana zuhurirayo natwo nko gukora ivyo bita amasaha menshi sanga polisi ya immigration iragufashe kubera ko wakoze amasaha menshi irayagutwaye baraguciye amande bon kubera wakoze cyane mubagiye mu bijanye n'ivyo kuyiga bagiye mu bijanye n'ivyo kuyiga abayemerewe gukora 30 heures par semaine amasaha 30 ku isomene nakuvuga ayo no mu minsi 2 ariko yo yakora ayo masaha 30 ku isomene ubundi hari yuko bakora mu minsi 2 ubusa no kuyarengeje ko bakora cyane yego rero muri ico gihe iyo ufashwe muri iyo cadre uko wakoze amasaha arenze baraguhana
baraguca amande kandi amande atari make ushobora gusanga iyo wakoreye ukwezi kose urayatanze amande baba bashaka none yuko umuntu abanza akiga gaheza abari hazogaruka mu kazi nyabyo rero wiguheze hamaze guheza ari akanya gato batanga inyuma y'ayo mashuri ugashobora kuja gukora naho nyene condition ibihari ni yuko ukora aho ufise contrat aho ufise contrat urakora uri libre gaca amahera uko ushatse none nk'abadandaza canke ama companies hariya atanga dufate ubuzi araha amakontra abanyamahanga byoroshe amakontra ushatse kuvuga kontra ndinze amakontra yego kontra ziraboneka kenshi bisaba ko uduga nko ma interieri nko kwa Bujumbura kaje Gitega canke muri centre ville sikirenga mugabe yugiye hariye rwanye barabaha amakontra barabaha amakontra biravana n'intuzeye n'uburenganzira bwawe kuri idea ufise yego ufise ubwo burenganzira bwo kushobora guhabwa kontra barayiguha utabufise kuri ID none ivyo barabishirako biriko juste biriko none umva nk'ubu uri umunyeshuri wemerewe 30 heures par semaine ivyo none no kuri ID barabishirako kuri ID navyo none ivyo barabishirako biriko bon urumva iyo ID yawe ibizwi ibizwi yego identité yawe ibizwi ID ni identité nyene ibizwi yego bizwi ko waje swat uje donc waje nk'umunyeshuri hama swat uri declara haguhindurira statut haguha ID wideclare cyangwa uracara umunyeshuri ufite ID y'umunyeshuri donc bibizwi byabo babizwi yego hama rero nk'ubu je ni muri Canada canke ndi muri Amerika aho hantu hashobora kungora gutanguriza ka business kanje n'umunyamahanga nabandi nka South Africa hoho abanyagihugu baje bazuru bagaca banabiturira ivyo ngize kabisa muri Korea uri umunyamahanga wo kwishingira akantu kiwawe amategeko aravyemera ubundi ibi bihugu byose novuga byakure atari bivyo ngaha muri East Africa twegeranye cyane ntiduhuje imico ose ntiduhuje n'amategeko yego no kuvuga ko muri biriya bihugu kugira uvuge ngo urashinze boutique yawe ni ibintu byo gufata ibintu vy'ingoro byo kugora cyane byo kugora cyane kuko hariya kugira bikorohere urose nk'umuntu muhuza ama mugafatana mugafashanya ngaho nyene mugashingira hamwe aho sawa byo koro ufise imitahe mugakwiyadukiza wewe nguragiye ngushinzeyo oya biragoye cyangwa bisaba imitahe myinshi ugasanga bisaba imitahe myinshi cyane ose bisaba na autorisation spéciale si umuntu wari wese apfa kwiyadukiza ngo ashinze boutique ahubwo par contre ibintu amadiro ushobora kujamwo ni nkayo kurunka imiduga ino mu Burundi yego ibintu bya shipping nyene kurunka utuntu ivyo birashobora kunda mugakumva ngo ugira ngo implante ngo entreprise yawe ngaho ni ikintu kigoye mugabo ushobora gukunda en fonction y'imitahe kumbe twenga ni impore nyinshi twenga urashobora kuvyuka ushinga boutique nta no ubimenyesha nakubwiye muri East Africa ni ibihugu bavuga bigifise ubumuntu bon en general Africa ni gihugu ni continent gifise ubumuntu umu étranger bamuha agaciro gusumba mugabo bindi bihugu umu étranger uruho hasi nuja mu bo hagati cyangwa uje hejuru no uruho hasi niyo wanyuma twebwe muga tubonye urukoba umuzungu twumva ibintu birenze ariko handi siko biba bimeze hamana umuco novuga ku banyafrika bifitiye nyene wabo nyene uko nyene hama muga abanyafrika ubundi nyene hatabayeho kuba twaracanishijwemo n'abazungu niki ubundi anje hari abanyafrika bari abantu bakundana abantu babona kera ubuzi nka canke ugize ko abantu barakuzana bakagushumbusha akaroro nk'inka zawe zakwiswe n'inkuba ababanye n'abaki barakuzanira ivyo ntibibaho i Burayi ntibibaho muri Aziya muri Aziya umuntu wese Burayi umunsi yimenya ubuzima bwiwe yego umunsi yimenya ubuzima bwiwe so umva ko Afrika twatugifise umuntu mugabo bivanye nuko dufise abansi benshi bazakadushiramwe ivy'ubwoko akadushiramo ibindi niki bigatuma dutakaza umwanya muri ivyo alors ko ivyo nta kamaro bifise hariya bako bimvira iterambere twe baradukatishije ubwenge noneho ubwo nyene dikote sociale wo nta bwoko bundi bubarimwo bose bita bose kwari bamwe akararo urabona nko mu Bubirigi haba waro n'abaframa so abaframa n'abawara rero n'abawaro so abo bantu n'ubwoko bubiri kandi buri gihe novuga ko buhora bwabuzwi burahari buri ngaho buhora busa n'ubuhanganye rimwe cyane ariko nibishikira twebwe muri Afrika uko ngo bije mu byo kwicana cyangwa bije mu no bije mu gukinana muri politique bavuga ati kero meilleur gagne
imba umwaka baba bakoze neza ejo from bagakora neza barahanahana byabo nyene urabyumva nyene gutyo ibija mu vyimbuga itashakura oya mwana burumva biraba bihari yego kandi no mu bindi bihugu bitavuze ko bidahari birahari ngabo babiha agaciro barabirengera kandi natwe nibaza ko muri Afrika ibi vya Gen Z canke ibi vya nouvelle generation nibaza ko biza bikura ivyo vyimviro vya kera yego byo kumva basokuru baragwanye bapfa ubwoko baragize iki nibaza ko bigenda birava bigenda birava discipline muri Korea donc niho je niko ndabaza donc mu myaka yaheze Korea yarigize gucikamo kabiri arabe yepfo ni ya ruguru ubure twe tuvuga iyepfo yego eske iri mwamoko nico kibazo niko ndabaza Korea yepfo nta vyamoko nigeze mbonamwo bose ni bamwe okay ni bamwe kandi abaruguru ubutorotse akava yaraza muri yepfo baramwakiza yomwe ni bamwe nubwo ivyo tuntu tw'intara canke twiki tutobura mugabo ni bamwe bavuga ururimi rumwe barahuza ntavyo ubwo kuza uri umunyamahanga wewe urongora umukobwa waho benshi barabitinya benshi barabitinya parce que mfatiye nkaho nko muri Corée du Sud aho hantu nzi ukuvuga ko kurongora umukobwa waho bigenda bigira amategeko nimwe nakubwiye Afrika irorosha cyane ibintu mugaye ibindi bihugu ntivyorosha cyane ibindi bintu no kuvuga nka konte yawe umugore ayigira ko access yakwa gusumbi yawe ari wowe uri kurayaca kubera wamurongoye so benshi barabitinya rero nibakuzobona babarongoye nubwo bakeye bikunda mugabo bivanye n'amategeko y'inyuma vuna benshi barabica ku ruhande atari uko batari babafise benshi baba basengera hamwe ko abantu bafise sambra ko bakunda ibintu byo gusenga n'abakristo cyane n'abaprotesti ibice birenga 50% hama n'utundi duce tw'abandi abudiste n'abandi so rero Islamu ntayiriwe gose naye ntiyoburayo ni duce duto cyane duto cyane rero ugerageje kuraba rero ko kuntu amateka bakingira cyane abo bigeme baho usanga aba etranje badakunda cyane kuba bo bana nabo niyo babanye nabo benshi bahitamo kuyizira nkino canke nkahe donc agacamukurayo yego gira nawe ugenda aho ushaka ukingirwa kuko urumva hatagira ijambo nta mpamvu zero tumwe nk'abagabo tuba twarakuriye muri Afrika rero umugabo ari yaratete umugabo aguma ari yaratete kuba yaratete ni cari kibi ariko gucinyizwa naco ni kibi gucinyizwa ni kibi aho woja hose canke ivyo wamwe byose gucinyizwa ni kibi tukome gucinyiza ni bibi kumva ko baye ushobora gucinyiza abandi canke gucinyizwa na donc nikiryosha mu gihe rero wewe nka Patrick wamazeyo utusangiza urumva wewe ko waturushije gutembera umunsi sijewe gusa n'abandi bose bariko dukurikira reka tukwigireko Korea yego wayigiye kwikico dufasha natwe kwiteza imbere ni byinshi cyane nubabwira mu ncamake ibyo noba narigiyeyo ikintu ca mbere nigiyeyo n'ukuntu bakora navuga muri Afrika mu bintu mu kintu ca mbere gituma Afrika idatera imbere ica mbere nuko batazi strategy yo gukora strategy ni ikintu gikomeye cyane igihe cyose udakora 24/24 muri ico gihe nta terambere zofubona cyo nicambere nabigiyeko ugomba gukora amasaha 28 kuri 28 hakaba abakora la journée hakaba n'abakora la nuit gutyo uruganda rwawe canke ibintu vyawe bigafunctiona 24/24 muri ico gihe uzoheza wiconforme kuri bari baba bande hari abateye imbere ubundi hagera 18h ukaca wugara canke 20h canke 21h canke sanga apsinzi mugabo kugara muri ico gihe iterambere uracari inyuma y'abandi uzogumugira inyuma y'abandi ama sico gusa ikindi naco nabigiye ko nibijana na business muri business ntibagotwa oya muri business n'abantu bari sharp yego bari sharp iyo muvuganye ibintu vyawe kubirungika canke niki umwanya mwavuganiye ko canke niki ntavyo gucererwa mu ijambo rimwe baha umwanya akazi bagaha agaciro akazi ikintu gikomeye cyane eske abanyagihugu bato barishingira to business yego cyane yego okay bo ntiwumva ivyo bakunda bavuga mu kirundi nta muryango burakago gucanka iki abamanje bo mwibarabara naho bariyo baje baderenka bo mwibarabara basega bariyo baje abantu badanaza utuntu tujya two kwiruka mwibarabara naho bariyo
badandaza ibigori mwibarabara ibijumbu mwibarabara ibintu nabo bariyo nabo barahari okay yego ni igihugu kiri mu bihangano no munsi gitunze yego igihugu kiri muri 10 vya mbere tuvyite gutyo yego ariko donke ngaruke gatoko kuri kiyo rutubwiye kijanye no gukora amasaha 24 twebwe ibihugu bitunze nivyo bikora amasaha menshi muri make byongereza n'ubutunzi gusumba cyane gose twebwe ibihugu byacu bigikenye twishi bikora amasaha make aho gukora ivuze ngo ibihugu byacu bigikenye sinemezanya nawe ivuze ko ibihugu byacu bikenye je sinemezanya nawe ibihugu byacu ntibikenye se navuga ngo ifite abanyagihugu bataruguruka tubigeranye n'ivyo zakoreye none washaka reka ndagwe nk'akarorero ugiye guharwa ngo igihugu gikenye ufite ibyo ufatirako nk'igihugu cy'u Burundi wadutse ukavuga ngo kirakenye igihugu cya Kongo ngo kirakenye sinzi ibiharo wakoreye ndavuga ibiboneka inganda amabarabara gukena kwa mbere ni mu mutwe eske mu Burundi nta leadership nta bantu bafite leadership mu mitwe dufise twe tuko turabibona ushobora gufata umuvuduko w'igihugu bakawuduza ubu turafise vision ya 40 ya 60 hari iyo video turafise ibyo twiteze hama ubu igihugu nikibana ku muvuduko gushira imbere cyane aba bantu bariko barakeya utuntu tw'inganda duto otangara Korea giteye imbere muri 50 imyaka 50 iheze yo giteye imbere ubundi muri iyo myaka 50 ishize y'inyuma cyari kimeze nko ku Burundi urumva muri 50 seulement sinzi ko natwe biho dufite vision ya 40 tukagira vision ya 60 bisigura iki info habayeho kumva ko iyo vision twihaye tuza kwishikako bagafavoriza abantu bafise utuntu bariko barakora twabo tuvyarira igihugu akarerero gakomeye cyane no guha igihugu cy'u Burundi nakubwiye ko sinemera ko ari igihugu kija mu bihugu bikenye ivyo navyo nemera nta na gato none ufatira kuki ufatiye kubibona yego reka ndaguha amafacteur avyerekana ko igihugu cy'u Burundi kitaja mu bihugu bikenye igihugu cy'u Burundi ni igihugu gifise ico bita ubutare tari buke ivyo uremezanya nanje yego none hari umuntu agira ubutare hamagakena ikibaho kandi ico gihugu cy'u Burundi gifise ubutare busumba ubwa Korea uremezanya nanje uraja kubisacinga kuri internet birabe none gute ucugara ukambwira ngo igihugu cy'u Burundi kirakenya tout simplement ni question du temps turindira umwanya wakanya okay igihe tugiha umwanya hama bisigaye abongereza bakunda kuvuga ngo the time will tell umwanya uzotubwira igihugu cy'u Burundi gikenye igihugu cy'u Burundi kirakeneye ko umuntu wese nk'umurundi yiyumvamwo ko igihugu kimukeneye ko intererano ku gihugu apana ko ari wabaho apana kubaho nk'igihugu baho uteza imbere igihugu ndabigusubiramo neza kugira uvyumve ntukabeho wumva ko igihugu kizokwama kikonsa nawe baho niyumvira ko ico gihugu nawe hazogera igihe kwa chance kubera kiba caragusomesheje bana biga ku buntu hama nibindi vyiza byinshi wavuga ku buntu niki agena amafaranga ariko arasohoka so reka kubaho nk'igikuri mu mutwe muri make tubiho twumva ko menga ahubwo turafise ikini duhera n'igihe yego hama novuga ko leta twishimira kiragerageza yego kiragerageza ashatse gufatira ku kintu kimwe yadufatire ku miyaga nkuba ubu mu Burundi antuka ntibikimeze nko mu myaka iheze amatara araboneka yaza biracamo gucikagurika niki ni kubera ko Egide dirikira nagura imihora sivyo ariko disipedita bizoba retabli igende neza igihugu cy'u Burundi kironka amatara 24/24 hamwe atavyo gumacikagurika hama muri ico gihe zanganda zizokora 24/24 ni avantage ikomeye cyane uvyumva bwa butare twako turavuga ubutare ushobora kwinga atamuyaga nkuba oya iyo tugira umuyaga nkuba kuva kera igihugu cy'u Burundi kigiteye imbere kubera ko bari kuba ubwo butare barabwimvye kuva kera hama bisigaye nuko leta ikikurikirana ivyo butare gakurikirana ko bugurishwa neza haba guhiganwa ubundi igihugu cy'u Burundi kikogorora kabisa ugatanga kandi biri muri vision sinzi ko ngaha no ndaguchallenginze nk'umwaka dufate hakoreshwa izihe strategy kugira ngo igihugu giplanning gushiraho donc navuga nka secteur public donc imirimo nyine ya guverinoma nayo itangwa ikore 24/24 hama ikindi jewe nk'umunyagihugu ntiriwe ndarindira leta nanje no bikora gute ngo donc nongereza amasaha yo gukora
nimba by'ukuri nshaka gutera imbere. Ndakumva cyane. So no kuvuga ko umbajije ikibazo cyiza cyane kandi nibaza ko n'ugwaruka nkuko bagukurikirana cyane bakeneye kumva. Leta y'u Burundi yabitanguje. Nago haya karoro kamwe nakubwiye ivy'umuyaga nkuba. Ni facteur ya mbere ituma umuntu ashobora gukora 24/24 sinzi kumvikana nanje. No kuvuga ko atamatara ashobora kubonesha 24/24 ntibikunda ko mushobora gutera imbere. So ico leta urabona kiragikemura kandi twishimire cyane. Hama ibice bikurikira nibi. No kuvuga ko bateza imbere technology. Nta terambere rishoboka ata technology. Nimvuga technology ni ibi byo kuriha ukoresheje ama bank kuja mu ruhinga bw'ama Swift. Donc digitalisation. Voilà ni ivyo. Ivyo bikabaho hama bateze n'imbere y'imihora. Urabona nk'uyu muhora twita ko dufise limitere rero n'izindi. Hari gihe rimwe connection yabitaba ma internet gusanga ya. Bigasaba ko watashe muhira watahanya kamashini ugira ukore. Bigasaba kuguma muri redémarrage n'iki tusabika kwankira. So nivyo byose birasaba ko leta yacu ivyimvirako kabiho ubushobozi ikabyongerereza inguvu kugira ngo wa munyagihugu ashobore kwiprograma. Ashobore kwiprograma. Hama mvuze utwo tubiri mugabo urumva n'utundi n'utundi leta yoshiramo inguvu hama igihugu cy'ubundi gatera imbere ku muvuduko udafana. Ariko ico giye kwera ibyo abantu byokora dufate naho byoba bitwara igihe kinini kugira ngo abantu bazomenye ko hari uryama ku murango ku mugoroba cagenda. Nta gihe kinini bishobora gutwara byose ni mu mutwe. Ubumuga bwa mbere umuntu agira ni mu mutwe. Abantu baramenyereye ko ku mugoroba ari umwanya wo kuryama. Ariko birahinduka. Mentalite y'umuntu yashobora guhinduka bivanye na politike nziza. Kandi iyo politike tuko turajamo politike ya 24 niyo tuko turajamo uvyanga canke uvyemere niyo tuko turajamo kandi hakihagarika bizokunda kandi bikunde neza. Urorero mu Burundi nahantu haryoshe ku muntu wambajije byo gushinga ubutike muri Korea canke niki tusa ahubwo mu Burundi nahantu horoshe mu Burundi wiyumvire gushinga ubutike mu kwezi kumwe uyishinze kandi binagusaba n'imitahe minini. Mvuze ko mu kwezi kumwe uyishinze kubera ko leta irabikorohereza niki nk'umunyagihugu wabo. So ako siko biri mu bindi bihugu ntuvyuke rero canke niki ngufise n'amafaranga ngo ngombye guca binyaruka oya muga mu Burundi biranyaruka. So no vuga igihugu cy'u Burundi igihugu kujya bavyita ngo igihugu c'amata n'ubuki nta kwenda kurimo ni igihugu corohereza abantu mbere n'abayitranje kaborohereza. Ivyo ni ibintu vyiza cyane. Hama n'aya mahanga abantu bona bagendamwo niki barayajamo mugabo benshi babifuza kurahuramwe imitahe kugira bagaruke ngaha akorera iwabo ukorera iwanyu n'agateka ukorera iwanyu n'iterambere ririhuta gusumba. Sinzi ko no gwanga karoro nk'ubugenda wanarize mu bagwi datunga 10 tuba dufite mu gihugu cy'u Burundi. Muri abo bagwi datunga 10 ntawe yakuye hanze oya bayaronkeye hanyene. Hama nuwagiye aho hanze yaragiye yaravoma hamaragaruka atera imbere mu gihugu ciwe. Igihugu canje cyo nyine gishobora gufasha gutera imbere ku mvuduko uteye ubwo nyaruka. Si mu mahanga bizogukundira gusumba oya. Genda uvome hamugaruke uteze imbere igihugu cawe witeze imbere ku muvuduko wiruka. Yego naje nubwo noba nikoreye dukorwa twanje womengo ndumusalariye dufate nk'abandi bagenzanje bagodosinaje ngodoka naje nti naje byogenda gute ngo umunyagihugu nawe aduza mikoro afatiye ku gukora amasaha arenza ayamenyerewe. Nibaza ko byaratanguye urabona kenshi president araduga mu mitumba akagira ikiniki akaja kuraba abanyagihugu niki tusa n'ikintu ciza. Ni abakonseye bawe canke nabake bashobora kwihenda mu byo bakubwiye ariko iyo ugiye wenyine ukabikonstate nko muri deni numero 1 nko muri president urumva cyo gihugu iyo bamwe byose nibo bibazwa ivyo none kara bigenda neza ni wewe president bibazwa. So rero bijyagira akagira descente sur terre ni ikintu ciza kandi Imana imuhezagira abikomeze. Kuko rimwe na rimwe urubona hari nigiye asanga bamubwiye bitari byo. Rero mbajije kwico kijanye n'umunyagihugu mutoye kugutera imbere navyo birakunda kandi biroshe cyane. Mu Burundi byaratanguye. Ninkubwira ngo byaratanguye ngo byaratanguye. Mu Burundi barahimirizwa mutoyi ni kuvuga afite imitahe mitoyi. Hera ku nkoko ku nkwavu ku ngurube ku nka uduge birakunda. Mu Burundi biracakunda. Nani ndabikubwiye nk'umwe ndumurimye kandi umworozi. Mu Burundi birakunda. Ushobora gutera imbere ukora uburimye n'ubworozi. Ivyo si ibintu bisaba imitahe mitoyi ukazura duga petit à petit. Umva ko birakunda. Nta kurera amaboko ngugire gutya aye ngo ko je mfise imitahe mitoyi sindimwe mu bantu biterambere. Padi tu nawe urimwo. Gusa bigusaba ko ukoresha umutwe. Yego. Kino kigana cyacu cyitwa ibanga ry'abatunzi. Sorry cyitwa ishuri ry'ubuzima. Okay. Wewe ko watembereye reka tugire kimeze nka comparaison. Uravye opportunity wabonye hariya. Uri ngaho yidoga ati icoma kumbure nkavaha kumbure hariya zirahari. Mu Burundi
wowe haravye hariho opportunity nta hantu namwe hatari opportunity aho uzoja hose ni iki opportunity zirahari ariko bisaba amahitamo iyo ugize amahitamo meza uratera imbere iyo ugize amahitamo mabi nawe waba uteye imbere urasubira inyuma ndabisigura neza kugira bitahure tubisigure n'abakurikirana Agaciro Media babitahure guhitamo neza no kuvuga iki mu Burundi opportunity zirahari kandi nyinshi cyane mugabira gusaba kuguruka amaso kimvira mbega ibi bintu ndimwo no hindura nkagira ibi biramvyarira mbega no donc kugumutanta kudacika intege ni opportunity ya mbere kudacika intege none ntubibona uyo Jacques Ma uyu mushinwa ndamwigira ko cyane ugera deposit inshuro zirenga 50 hamwe bakamukatira ko ahandi bikabiki niki ariko aho hose Imana yari kwishaka ko azoba umugwiza tunga wa mbere mu Bushinwa Imana ireka ubwo buzi ntaburonke yarababaye yararanda imitsi mugabo Imana yari kwishaka ko agira iki azomugwiza tunga azotangura guyiwaho yego azomonta entreprise yiwe nico Imana yamushakako bisigura iki ni choix y'umuntu wese nuhitamwo neza mu Burundi gutera imbere birakunda nuhitamwo nabi mu Burundi gutera imbere cyangwa gutera imbere naho nyene birakunda ndabisigura kandi nkuko nyivuze guhitamo neza yego no guhitamo gute guhitamo nabi no guhitamo nakubwiye ayo mahanga nikibuje ko yagendamwo yahisemwo yagendemo mugu yagendemo ufise vision yego cyo twokwita purpose ugenda ufiseyo intumbero yego intumbero ushaka gushikako uko nugendayo nabi naho nyine ushaka kumuderenka hari none n'abarundi hora wumva za Burayi arabaderenka hose za Korea baraho usanga mengo ntibiyumvira cyane ntibabona ukuntu bo kwiteza imbere ukuntu boteza imbere igihugu n'ukuntu Afrika nayo nyene bo iteza imbere no kuvuga ko byose bivana ni hitamo ryawe ubundi aho ugera hose kugenda ukavoma imitahe biremewe bibaho it's fine ukayivoma mukagaruka gatera imbere mu gihugu cawe kuko niho byoroshe kushobora guterera imbere cyane hama ayo mahanga nayo nyene sinova ko datera imbere mugabo kenshi waje mu Burundi aje azanye imitahe aragusiga ariko hariho benshi bavuga bati none kiyo washaka n'utwo dufaranga ndadufise ntabuze ico nkora kubura ico ukora ufise amafaranga iri muri vya bintu byo kuba ubaye udafise vision iyo udafise vision ufise amafaranga gupfako yagupfaho kabisa ndagwe nk'uburorero jewe nk'ubu par exemple ndafise nk'abagenzi twicarana turashobora kwicara tuko turanywa agacupa niki ugasanga turavuye ngaho hantu muri iyo nturiye ariko hari umuntu aronse muri iyo w'amarundi yo mubera umutahe muri 5 akaba ari umuntu akomeye yego ivyo remezanya nanje cyane so bisigura iki natwe tubayeho tukavuga duti ivyo uwo muri iyo ntujya kuhonereza mu kabari reka tugira ka association dukotiza tugakotiza nko mu myaka 2 turafata wa muri iyo twari kurya tushira hanze canke okay kurya kuko ni mu mabezwe primaire tureke kuvuga ko kidakenewe kirakene bwabo tugakonsoma dukoresheje responsabilité kuvuga ati turakeneye no kwiteza imbere ibike ofete tukajya ibikenewe waravura nimba namwe inzoga zitanu nkavuga nti désormais mu busi ushobora kurenza inzoga zibiri canke imwe nimba nagiye inyama zitanu nyene nkavuga nti désormais imwe ushobora kwirenza kuko mfise ico nshaka gushikako ego ushaka inka ajyama nkayo none numugani wo kuva cyane gozi we rugari wo kuva kera nuko biri nuko biri kabisa okay akaja mu motivation ngira ngo usigirana abantu tukazi Patrick yego kuri buno buzima murakoze cyane akajamo kambere nubwira abantu bose cyane abangurikira bari ngaha mu Burundi canke bari no mu mahanga bimeze neza cyangwa bitameze neza jambo rya mbere ni ntucike intege iryo baryumve barikurikize kizire kucika intege mwasi wawe wa mbere no gucika intege akajambo kagira kabiri baho ufise intumbero n'amajambo abiri sindabarenza baho ufise intumbero nta kidakunda kuri iyi si ufise intumbero nakuri muri iyo ntumbero no kuvuga ari byo bita ntucike intege naho byoteba nariko ntucike intege ntucike intege yego no kuvuga muri iyo ntumbero no kuvuga ko umuntu afise intumbero no kuvuga ko harabaho ico bita ma vision à long terme ibiye birebire à court terme na moyen terme nazonye byose birabaho ivyo no kuvuga ko baho ufise ya à court terme à moyen terme à long terme ha muzuragira auto evaluation zuri evaluate uraba ati mbega ngeze bimeze gute no hindura iki ibisigaye iterambere urifise imbere yawe
ari mu entrepreneur nkurikirana cyane n'umunya Palestine ngavuga icyongereza ciza ngira koko yize muri Amerika niwe misi yose yambaye udupira turiko pourcentage yahagejeje indoto yiwe urashobora gusanga nk'uyambaye ati uno munsi ngeze kuri 40%. Ariko wowe uravye ivyo agezeko uvuga ati no kuri ariko yarahejeje ubuzima warakwiye gushira nkano na nef isiguri kafise ki vision à long terme kinini cyane big okay nuko ngoko kabisa kumurengira mu kurangiza kuba abantu benshi bidogera ubukene ego ni kibazo cugubura donc ukubura amafaranga no gukena imitahe kawaida ugukena imitahe no gukena imigambi kawaida ikibazo nyamukuru muri ivyo niki ikibazo nyamukuru ni gukena imigambi ndabisubiyemo bavyumve imbere yuko uza kuronka ayo mafaranga yo guheyariza ibintu banza ufise imigambi yo guheyariza ndavuga mu kirundi imbere yuko uronka amafaranga yo kuja gukora project kanaka banza ufise izo project zihari zanditse amafaranga aza gufasha kwa kompanya imigambo office kuko ugakora iyo erere yitwa ngo kuronka amafaranga ata donc ndafise ya migambi ninaronka amafaranga sinzobura umugambi nikiba ubivuze nabi cyane imigambi yigira imbere yo kuronka amafaranga amafaranga azo gufasha gushira mu ngira imigambi niko batera imbere yego ukagira chance ukagira amafaranga udafise imigambi biragupfanya nukuri yego ico ni cigwe c'ubuzima kabisa nega ndabushimire cyane ku mwanya mwafashe nani ndabakengurukiye cyane okay mwe muri ko muradukurikira kino cigwa mugikuyemo iki reka mudusangize muri commentaire namwe ivyumviro mwarose hama kubahora barota hariya mwahumvise yahatubwiye ariko kandi mwumvise ko nonga mu Burundi yari amahigwe ni mutahoro bibona tangurura biruhande yawe burya ibigukikije ni byinshi ushobora gukoresha ukiyubaka naho utare tuzohure mu biganiro by'ubutaha bye bye Mama Victoire Sabwe igitangaza mu Burundi igitangaza nyabaki waruzi yuko ngaha mu Burundi hasigaye hari uruganda rudasanzwe rwitwa Electromeka ruhingura moto zidakoresha igitoro zitwa Muravyo aha mu Burundi nyene yo sinabivuze mu gahari nukuvuga yuko Electromeka ihingura ubwoko bw'amamoto bushika butatu moto Muravyo irashobora kugenda ibirometero 125 utarongera kwishira kuri charge ikiza moto Muravyo nta sheni fise nta vy'amavuta nikoregwa na vidange muri make acikugoza kugira bakwereke yuko zikomeye uguze moto Muravyo Electromeka iguha garanti y'umwaka wose iyigukorera ku buntu erega hewe za moto zirakomeye mviriza kabijya ka Electromeka irahingura n'amamoto afise porte bagage kuburyo moto imwe ishobora kunguruza ibira 500 Electromeka irafise na garage ikora moto z'ubwoko bwose none Electromeka ikorera he bantu mukeneye moto zidakoresha ibitoro ubu zikorerwa mu Burundi na komande zibera mu Burundi mukariha mu mafaranga y'amarundi ku giciro ciza cane bazita Muravyo Electromeka izo yarasohoye n'imodokari Electromeka irakora ku bwinshi na tujya dukinga dukoreshwa n'abagendana ubumuga Electromeka muyisanga kuri Avenue de la Mitié muri Galerie Blessing Market bakure kuri 69 144 843 Electromeka urashoboye pe